Mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro vyacu abatwumviriza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye mwese ndabahaye ikaze abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini abatwumviriza vy'umwihariko baraherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose mwese ndabaramukije ndabifuriza uwa Mungu mwiza cane abatwumviriza ngaha kuri ino mboneshakure yacu ana yanyu ya Burundi News TV imboneshakure imwe ndende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane amakuru yihuta kandi aragaruka ku bigezweho biravugwa ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabaye ikaze aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cane akomeje kugenda aravugwa cyane cyane ariko aravugwa kuri uyu wa Mungu dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho rero ngaha muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Mu gihugu c'u Burundi turamaze iminsi tugaruka kuri bamwe mu banyururu bamaze iminsi baranyuruzwa kandi akaba ari bamwe mu bari barakatiwe by'umwihariko na senare nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira benshi barahuriza kuko rero ngaha mu gihugu c'u Burundi iyo by'umwihariko hengerejwe ibihe by'amatora abantu batangira kugenda baranyuruzwa mu buryo budasanzwe nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira twarababwiye inkuru by'umwihariko ikomeye cyane ya Colonel Muporo rero yasohowe mu mpimba ajanwa by'umwihariko mu iperereza ubuzima bwiwe bukaba buri mu kaga nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushumira amakuru yihuta akomeje kugenda aradushikira muri uno mwanya nuko General Aregemi Bunyoni by'umwihariko yabaye umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi ndetse akanarongora igipolisi cy'u Burundi akaba yari yarakatiwe gufunga ubuzima bwiwe bwose asigaje ndetse n'amatungo yiwe agaca arafatirwa amwe namwe birivuga ko yasowe ibohero rikuru rya Gitega akaba yaje kugenda arajyanwa mu iperereza amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira by'umwihariko akaba ariko aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi bamwe mu bantu bafise ibyaha biremereye cyane bariko baranyuruzwa bakavanwa mu mabohero hanyuma bakarungikwa mu bindi bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira ndetse bakarungikwa mu maperereza mu rwego kugira ngo bakomeze kuboregwa igufwa canke se bakomeze kugenda by'umwihariko baricwa nk'uko amakuru yama aradushikira canga nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu ngubu rero abo mu muryango wa General Aregemi Bunyoni barafise ubwoba ndetse n'umutima uhagaze aho bariko baribaza by'umwihariko aho wabo ariko arajyanwa mu gihe uyu mugabo by'umwihariko yari asanzwe ari igikomerezwa ngaha mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko bivuga yuko abo mu miryango ye batari banarikuriwe kuba bojya kumusura uko bikwiriye mu nyuma y'uko n'ubundi hari harashyizweho amabwiriza avuga ko abo mu muryango wiwe ari bo bonyine barikuriwe kuba bojya kumuraba canke kumusura ariko nabwo rero bakabanza bagasakwa mu buryo bukomakomeye cyane nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko abatari bakeya barakomeza kugenda bigaragaza yuko by'umwihariko bateye impungenge n'uburyo rero by'umwihariko abanyururu bamwe na bamwe cane bamwe mu bafise abahuriye n'ibibazo bya politike nga mu gihugu c'u Burundi bakomeje kugenda baranyuruzwa ubundi bamwe bakajya kwicwa mu misi heze by'umwihariko muri ino ndwi turiko turasozera haribonekeje amakuru akomeye cane yavugaga yuko rero bamwe mu banyagihugu cane bagenda barabona ibiziga bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba ari ibiziga bagiye barabona mu bice bigiye bitandukanye cane ngaha by'umwihariko muri Cibitoke aho bivuga ko abavanywe ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'abandi bagiye baravanwa mu bindi bice bigiye bitandukanye baca bararungikwa by'umwihariko muri ririya bohero jya hano muri Cibitoke kugira ngo babashe kuraba uburyo bagandagurwa canke se baborezwa igufwa abantu barakomeje kugenda baratabariza General Aregemi Bunyoni ni mu nyuma y'uko kandi aya makuru akomeje kugenda aradusumira bikaba bivugwa ko ari itegeko ryaturutse ibukuru mu nyuma y'uko rero General Neva rero amaze imisi ariko arashyirwaho igitutu na bamwe mu basanzwe ari intwazangabo z'u Burundi canke abahoze by'umwihariko ari intwazangabo z'u Burundi bagwanye muri CNDD-FDD ndetse na General Aregemi Bunyoni bakaba bariko barasaba yuko uyu yorekurwa kugira ngo amatora azotangure ngaha mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko yaravuye by'umwihariko mwibohero nk'uko amakuru yama aradushikira turabigera ko mu buryo burambuye by'umwihariko muri kino kiganiro cy'uno mwanya nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira
muraza kunyemerera tugaruke no ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa cyane cyane amakuru agaruka by'umwihariko ku bibazo bigendanye n'umutekano. Umuhari wa M23 nga ku butaka bwa Kongo nubwo umaze iminsi uri kuramaganwa n'amareta hagiye atandukanye harimo nka leta ya Angola rero yavuze ko itemera neza ibyo M23 iri kirakora mu bikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane ibikorwa bigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano ikomeje kugendera renga ku gahenge kemeranyijweho ndetse n'ibihugu nk'Ubufaransa nabyo bikaba byaramaganiye kure ibyo bikorwa. Kugeza ubu ngubu umuhari wa M23 rero uravuga ko udafise umuhuza ubahuza na Kongo. Ibigendanye n'ubuhuza bwa Angola rero bazi ko ngari buhuza Kongo ndetse n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, ndetse bagakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko rero bo badatewe impungenge nibyo bariko barakora, cyane yuko bariko baratabara abanyagihugu nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Perezida Vladimir Zelensky by'umwihariko afise ubwoba bw'uko igihugu ciwe kigiye kwinjira mu bihe by'ubukonje, akaba afise ubwoba bw'uko rero by'umwihariko Perezida Vladimir Putin ashobora kuzofatirana n'ivyo bihe bidasanzwe akaba yamurasa ku buryo bukomeye cyane. Amakuru yihuta adafise ivumbi aragaragaza neza yuko uyu mutegetsi iyo bariko aragerageza by'umwihariko kuba yakwinjira by'umwihariko mu bikorwa bigendanye n'ibiganiro mu gihe nabwo byitezwe yuko uyu mutegetsi w'Uburusiya adashobora kuba yopfa guhita abyemera. Ndabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugenda muramererwa neza cyane. Turabaha ikaze abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari ku mugabane wa Afrika canke mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye. Mwese turabahaye ikaze kandi abatwumviriza baherereye nanone ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, n'abandi batwumviriza bari mu bihugu by'ababanyi bigiye bitandukanye by'umwihariko turabahaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere usenga rero tubanda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe muri rusange. Ikaze by'umwihariko amakuru rero tuyatanga nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira muri kano gatondo no ku buzima bwa General Ageme Bunyoni butameze neza nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero nuko mu nyuma y'abanyururu bashika muri 3 baherutse kunyuruzwa bagakura mu mabohero yabo agiye atandukanye cane ngamwe ibohero rya Mpimba rikuru bakajyanwa mu iperereza ry'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko General Ageme Bunyoni nawe yongeye gusubizwa mu iperereza. Abanyagihugu ndetse n'abandi bagiye batandukanye bariko baribaza igituma umuntu acaba yakatiwe by'umwihariko na sentare ariko akongera akavanwa mu ibohero akajyanwa nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko abo mu muryango wa General Ageme Bunyoni rero barahangayitse mu nyuma y'uko bafise amakuru y'uko uwabo ashobora kuba yogandagurwa cyangwa se agakomeza kugenda araborizwa igufwa. Amakuru yihuta hadafise ivumbi arakomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza ko itegeko ryavuye bukuru rero kwa General Neva mu nyuma y'uko yatanze itegeko ry'uko umugabo ashobora kuba yokugwa mu ibohero kugira ngo abashe kuba yojya kubarezwa igufwa. Mu nyuma y'uko General Neva rero amaze iminsi arotswe igitutu namwe mu bahoze araba general ndetse n'intwazangabo mu gihugu cy'u Burundi bariko baramwotsa igitutu bavuga ko rero natarekura General Ageme Bunyoni ibintu bishobora kuzogenda nabi cane muri aya matora yimiri nga mu gihugu cy'u Burundi. Uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere by'umwihariko akaba yari yarakatiwe umunyururu wo guherayo canke se wo gufunga ubuzima bwiwe bwose. Ku bantu babyibuka General Ageme Bunyoni rero yakatiwe by'umwihariko gufungwa ubuzima bwiwe bwose nk'uko amakuru yama aradushikira. Umukuru wa sentare by'umwihariko Ntayinyuzwa Emmanuel Gateretse niwe rero ubwiwe yigiriye mu ibohero rikuru rero rya Gitega ahasanzwe yafungiwe ari Guillaume Bunyoni by'umwihariko kumusomera urwo yaciriwe nk'uko amakuru yama aradushikira.
uyu munyororo kandi bigoranye yuko wo mubona hanze nk'uko amakuru yama aradushikira biravuga ko umutekano wahafungiwe ndetse n'ahajyanwa ubukajijwe cyane nk'uko amakuru yama aradushikira mu nyuma aho yuko hagiye haravugwa amakuru akomakomeye cyane yagarukaga ndetse akanagaragaza ku buryo rero uyu mugabo haba hariho gahunda yo kuba yo turekeshwa namwe mu bayobozi bagiye batandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi uyahoze arongoye by'umwihariko leta y'u Burundi yagiriwe ibyaha byose bamwagiriza harimo rero ugushaka kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye uguhungabanya umutekano w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi ugutuka umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umushikiranganje wa mbere ndetse hamwe no gutunga ibigwanisho atarekuriwe n'amategeko nk'uko amakuru yama aradushikira Komisariya de Police General Agemi Bunyoni rero yaraciriwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose asigaje amwe mu matungo yiwe nayo agaca arafatwa nk'uko amakuru yama aradushikira dosiye yuwe yahoze hari umushikiranganje wa mbere irimwo rero abandi bashika muri batandatu umwe niwe gusa yejejwe Didase igira neza yari mu baderevu ba General Agemi Bunyoni batatu barakatiwe gufungwa imyaka itanu umwe rero umwe muri abo ngabo ni Isaac banirwa n'inzigo yari umwe rero nawe nyene mu baderevu bo kwa General Agemi Bunyoni niyo nzima yarajejwe by'umwihariko gukurikirana inyubakwa za Bunyoni hamwe rero na Mercide Nduwimana yahora ari umukuru w'umutumba wa Mubona komine Kabeza mu ntara ya Bujumbura nk'uko amakuru yama aradushikira babiri basigaye rero baraciriwe ugufungwa imyaka ishika kuri 15 Colonel de Police Desire Uwamahoro by'umwihariko arongoye igipolisi kijejwe rero kurwanya imigumuko ndetse na Samuel Destino bafumeke ko yari mu bakozi bakuru rero biperereza nga mu gihugu cy'u Burundi Komisariya rero de Police General Agemi Bunyoni yarafunzwe by'umwihariko nk'uko amakuru yama aradushikira ndetse kugeza amagingo aya ngaya ubuzima bwiwe bwose bukaba buri mu kaga aho yakuye mu mabanga y'ubushikiranganje bwa mbere muri Nyakanga umwaka wa 2022 amabanga yarimwe rero kuva Evariste Ndayishimiye ashika ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2020 nk'uko amakuru y'amaradushikira Guillaume Bunyoni rero niwe afise ipetiri nini cyane mu gipolisi cy'u Burundi yari no rero mu kagwi k'ibihangange by'abagenerali ba CNDD-FDD biganje mu gihugu nk'uko amakuru yama aradushikira ndetse aradusumira uyu generali Agemi Bunyoni kandi nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira biravugwa ko benshi muri aba bagenerali bivuga ko baba baragwanye muri CNDD-FDD bakomeje kugenda barakora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yofungwa bivuga yuko kugira ngo yimurigwe aho yarari nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira ari igitutu gikomakomeye cyane by'umwihariko cyageze kuri General Neva aho bakomeza kugenda bamusaba bavuga yuko rero mu gihe amatora yozaba uyu mugabo atorokugwa mwibohero ibintu bishobora kuba byoba nabi canke se ibintu bishobora kuba byokomera bigahindura isura mu rwego rwo kugira ubwoba rero by'umwihariko uyu General Agemi Bunyoni yongeye by'umwihariko gusubizwa mu iperereza aho ataramenyekana ibyo ashobora kubazwa canke se ibyo ashobora gukurikiranwa icyakora iki si ikibazo kimugezeho wenyine kuko n'abandi banyururu bamwe na bamwe baragiye barakugwa cane mu bahero bari basanzwe baherereyemo ndetse bagenda barimurwa benshi bahuriza hamwe rero ku kuba iyo umuntu yaganywe gutyo atongera kuba yoboneka nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira mu biseze twarabahereje amakuru avuga ko Colonel Muporo yasohowe mu mpimba ajanwa mu iperereza ubuzima bwiwe nabwo bukaba buri mu kaga aho bavuga ko ariko araborezwa igufwa nk'uko amakuru yamaradushikira Colonel Leonidas Atungimana batazira Muporo rero n'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi yarahagaritswe mu mwaka wa 2015 yafatiwe mu biro bikuriro by'igisirikare i Bujumbura acajyanwa mu iperereza aho rero yamaze amezi atari make afungiwe ahatazwi bivuga ko icyo gihe yabohewe by'umwihariko mu kazu ka sugumwe yongera arahohoterwa bikomakomeye cyane Colonel Muporo yahavuye arajyanwa mu iyohero rikuriro rya Gitega mu nyuma ashigwa rero by'umwihariko imbere y'ubutungane umutekano w'igihugu nk'uko amakuru aho yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu muri Rusama rero 2023 mu nyuma y'imyaka hafi indwi mu iyohero rya Gitega Colonel Muporo
yarazanywe mw'ibohero rikuru rya Mpimba icyo gihe yazize ko rero yiyamirije igandagurwa ry'umunyururu by'umwihariko Leonidas Ngendanzi yicishijwe amahiri yakubiswe ku igenekerezo ya 14 ukwezi kwa gatanu 2023 n'uwari igihanganye muri iryo bohero rya Gitega Japhet Atibo Muporo kandi ntiyashobora kwihanganira ko rero umunyururu yicwa n'uwundi munyururu hanyuma bikijyana aho rero by'umwihariko guhana Japhet Muporo na bagenzi be bashika kuri 30 baciye bimurirwa mu yandi mabohero nk'uko amakuru yama aradushikira. Amakuru atugeraho by'umwihariko nuko amakuru akomeza kugenda dusomira aherutse uyu Colonel Muporo atunga imana batazira nyine umuporo aherutse gusogwa ibohero giwe aca ashikirizwa abakozi biperereza abakozi bo mwibohero by'umwihariko rikuru rya Mpimba bagiye by'umwihariko baratangaza ko batewe umutima uhagaze nibyo rero bihejejwe gushika bagatinya ko rero ashobora gusubira kuburizwa igufwa. Abo bakozi bo mwibohero by'umwihariko bavuga ko barengerwa n'ibintu iperereza ririko rirakora kubera riguma rero riza gutora abanyururu bamwe rero bakamara amezi mwiperereza baragize bati rero umunyururu ari mu Mpimba ari muri Gitega by'umwihariko abari mu minwa ya Parikwete ifise igikorwa rero cya OPG nibyumvikana kandi ingene umuntu yokugwa kwa procureur agasubizwa kwa OPG by'umwihariko binakogwa atano ruhusha rwa procureur gwerekanywe nka Muporo rero by'umwihariko ibintu bimwerekeye byategerezwa kuva kwa procureur general kubera afise rero by'umwihariko private jurisdiction akura ku ipeti giwe nk'uko amakuru yama aradushikira. Colonel Leonidas batazira Muporo rero numwe mu gwaruka gwatangujwe umuhari wa FDD by'umwihariko mu mwaka w'1994 mu Kamenye yamye ari umuntu yanga akarenganyo inyuma y'imyaka yamaze ku rugamba rwa CNDD-FDD yarinjiye mu gisirikare cy'u Burundi mu mwaka w'2015 yari mu ntwazangabo zahoze muri CNDD-FDD zidashyigikiye Petero Nkurunziza by'umwihariko ndetse amakuru akomeza kugenda aradushikira akabavuga ko ari umwe mu bantu bamaganye ihonyangwa y'ibwiriza shingiro. Abamuzi baremeza ko rero Muporo atigera rero ashigikira amanyanga iyo yozanana hose by'umwihariko nibyo byatumye by'umwihariko abenshi bavuga ko aricyo kintu cyoba cyaratumye ahagarikwa n'iperereza nk'uko amakuru yama aradushikira. Ngaha mu Burundi rero by'umwihariko ibihe bidasanzwe birakomeza kugenda byibonekeza cyane cyane muri iki gihe cy'amatora yimirijwe ndetse abatari bakeya bakaba bariko baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko ibintu biriko biragaragara canke ibintu bikomeza kugenda biradusumira ari bimwe mu bintu by'umwihariko biteye ubwoba ndetse abanyagihugu benshi bakaba bariko baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko batewe impungenge n'ibihe bidasanzwe biriko biraza bwa muri kino gihugu cy'u Burundi. Benshi barahuriza ku kuba rero igihe cy'amatora iyo cyegereje by'umwihariko hibonekeza ibihe bidasanzwe ndetse bakama bagaragaza ndetse bashimangira yuko u Burundi bukomeje kugenda burajya mu bihe bidasanzwe bagasaba generali Neva rero kuba yokora ibishoboka byose. Birasa naho u Burundi butorahewe rero n'ibihe burimo cyane cyane ibihe bigendanye no guhangana n'abansi b'igihugu mu nyuma y'uko kandi u Burundi bwakomeje kugenda bugaragaza ko buzakora ibishoboka byose mu guhangana ndetse no gushyira ku iherezo ibikorwa bigiye bitandukanye by'abagizi ba nabi, ariko gushika ubu ngubu by'umwihariko byose biragoranye mu nyuma y'uko mu Burundi ibintu bikomeza kugenda birafata indi ntera. Usibye kuba abanyagihugu bariko bariyamiriza ku Burundi ukomeza kugenda by'umwihariko burahura n'ibibazo bigiye bitandukanye cyane ibibazo bigendanye n'ubuzima buzimbye ku banyagihugu bamwe na bamwe. Hari n'abandi batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ubuyobozi buriho ngaha mu Burundi butababereye nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turakomeza kugenda tuyakurikiranira hamwe rero ibikomeje kugenda biravugwa cane kuri abo banyururu bakomeza kugenda baranyuruzwa by'umwihariko kandi baba barakatiwe na sentare nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
twerekeze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuhari wa M23 rero waje kugenda urasubiza ku bayobozi bamwe na bamwe bamaze iminsi barabibasira, aho bamaze iminsi baragaragaza ko uyu muhari uri kurakora ibinyuranyije by'umwihariko n'amasezerano ya Rwanda. Umuhari wa M23 rero uramaze igihe werekana yuko by'umwihariko ushaka amahoro, ndetse by'umwihariko ari nacyo uri kurakora kugira ngo ugarukane amahoro n'umutekano nga ku butaka bwa Kongo, ariko ugaragaza ko rero by'umwihariko udashobora kubahiriza cyangwa se kwemera bimwe mu biba byarafatiwe cyangwa se bimwe mu biba byaravugiwe, cyane cyane by'umwihariko mu biganiro birahuza inzego z'umutekano n'inzego z'ubuyobozi ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Aba baragaragaza neza yuko rero by'umwihariko nubwo bihagaze bico cyangwa se nubwo biteye bityo, bo bafise impungenge, ndetse bakaba bakomeza kugenda baragaragaza neza yuko by'umwihariko ibyama biratangazwa ndetse n'ayo masezerano aca yubahirizwa ku ruhande rwa leta ya Kongo, cyane yuko rero by'umwihariko Rwanda ari umuhuza, bazi neza ko ari umuhuza w'igihugu ca Kongo ndetse n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ku bibazo bigiye bitandukanye bafisanye ubwabo, ndetse bo bagaragaza ko badashobora kubyubahiriza mu gihe bazi neza yuko by'umwihariko umuhuza wabo bafise ari umuhuza yari Uhuru Kenyatta yahoze arongoye igihugu ca Kenya, ariko kugeza ubu ngubu akaba atakiri umuhuza wabo nk'uko Kongo yamwanze, nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko abanyagihugu benshi bariko baribaza ndetse banagaragaza uburyo by'umwihariko batewe impungenge n'umutekano muke ukomeje kugenda urazamba. Umuhari wa M23 rero wavuze yuko utazakomeza kwihanganira ibikorwa bigayitse bikorwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse kugeza ubu ngubu abatari bakeya bakaba bariko baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko rero batewe impungenge, by'umwihariko mu gihe benshi bishimira uburyo M23 ikomeje kugenda irakora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba by'umwihariko yagarukana amahoro n'umutekano. Nyamara ku rundi ruhande abandi bakaba bariko bagaragaza ko uyu muhari utariko urakora nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, utariko urakora by'umwihariko ibintu bihuye. Icyakora hari abandi batajya umunwa mu kugaragaza ko uyu muhari wa M23 by'umwihariko uwo by'umwihariko uriko urakora neza, mu nyuma bakomeza kugenda basaba ko wajya gutabara abanyagihugu bari i Goma, ariko ku rundi ruhande uyu muhari wavuze ko n'ubundi udateze gusubira inyuma canke ngo uve mu bice byose wamaze kugenda urafata, mu gihe Kongo itari yikubita agashi, by'umwihariko ngo ibashe kuba yokwemeza cyangwa se ngo ibashe kuba yogaragaza yuko ifise gahunda yo kwicara ku meza y'ibiganiro. Bwana Tshisekedi rero by'umwihariko waraherutse gutangaza ko ashaka guhindura itegeko nshinga, benshi bakamugaya ko kuba rero atariko aragerageza kuba yagerageza kugarukana amahoro n'umutekano nk'uko yabyiyemeje ubwo yitorezaga ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri manda ya kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Kugeza ubu ngubu rero imvururu ziracyakomeje, ndetse umuhari wa M23 urahetse kwigarurira ibindi bice ku munsi w'ejo muri teritwari ya Walikale. Mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongere gusubira mu masaha ari imbere.